tukaba mu kiganiro cyacu la santé chez nous. Ubushize twari kumwe na muganga Feston yatubwiye ku ndwara za infection urinaire, aratubwira infection urinaire cyarico, yongera anatubarira ingene twoyirinda, yongera atubwira ingene ifata. Uyu munsi twaba tugiye kuraba uko twoyikingira. Icambere ubwo bwa mbere ushobora gukora kugira ngo ushobora kwirinda infection urinaire, ubwa mbere twokwirinda kwigumizamwo umukoyo. Bisigura yuko mugihe wumvise yuko ushaka gusohora umukoyo, genda usohore vyihuta. Ubwo nibwo buryo bwa mbere bwo kwikingira infection urinaire. Aho ni kuba papa canke ku misore, kuba mama ndetse no ku nkumi. Uburyo bwa kabiri bwo kwikingira infection urinaire twasanze nukunwa amazi menshi. Bakunzi ba Burundi Kingdom TV muko muradukurikirana, tube strict kuri hano hantu. Kunwa amazi menshi shaze kuvuga basi niburi ku munsi nwa iritiro imwe n'igice. Bisigura bijya bikombe bitatu bijya dusanzwe tumweramwe amazi bya binini mwibikombe bitatu basi ku munsi, byanse ko wihangana cyangwa wumva umenga nturabimenyera neza. Pfumu byuka mu gitondo unwa amazi imbere yuko ufungura ikintu cyari cyo cyose. Saa sita unwa amazi, mbese no ku mugoroba ushobore kunwa amazi. Uburyo bwa gatatu twabonye bwo gushobora kwikingira iyo ndwara ya infection urinaire, iyo tugiye mu kazu ka sugumwe, kenshi ubuzu bwa sugumwe hari ubusanga busa nabi, isuku ridakwiye. Iyo ugiye mu kazu ka sugumwe, manzura aho hantu ko hari amazi, usukeho amazi, binashobotse ubonyeho n'akantu k'agasabune gacisheho imbere yuko ushobora nawe gusohora umwanda mutoye, cyangwa igihe cyose ugiye muri toilette manza kanza utegure aho hantu ugomba kwicara. Ubundi buryo twabonye shaka kuvuga hano kububatsi ngo zabo, kuba papa no kuba mama. Iyo uhejeje gukora imibonano mpuzabitsina ukumva yuko ushaka gusohora umukoyo, gerageza unyarutse aho wumviriye ushaka gusohora umukoyo, genda unyaruke usohora umukoyo kugira ngo ushobore kwikingira. Subi inyuma gatonya kuri kijya cyo kunywa amazi menshi, ikintu igituma bidusaba kunywa amazi menshi, nywa amazi menshi kugira ngo uze kumva yuko ushaka kuja gusohora umwanda mutonya. Komse kugenda gusohora umwanda mutoya niko ushobora gusohora imicafu nka kugira ngo ushobore kwirinda ya micafu batubarira cyangwa se ya migera iva kuri infection urinaire. Ubundi buryo nko kuba hungu, imisore, abigeme ndetse n'abamama, twese turambara impuzu zo munsi. Raba impuzu yo musi wambaye, ureke kwambara zya mpuzu zo musi ziba zifise umubiri inyerera, bimwe twita manilo canke ubu buhuzu bunyerera. Yaranje basi n'imiburiburi ube ufise ubuhuzu bwo musi bufise umubiri nk'ujya w'umupira, kuko navyo nyene baratubwira yuko, abashakashatsi baratubwira yuko navyo nyene bishobora gukoza infection urinaire. Hama ku bantu ngiye kubigeme, umwigeme n'umuntu wa mbere acafuza novuga impuzu yo munsi. Yaranje basi nyimba mu gitondo yambaye, saa sita gerageza uhindure, ku mugoroba gerageza naho nyene uhindure kugira ngo bishobore kukurinda ya micafu, ya migira ntibandanye yibika mu bwinjiriro bw'igitsina gore. Ndetse no ku bantu b'imisore canke abapapa nabo nyene muri utwo duhuzu twabo bambara, benshi bajya bakunda kuvuga yuko ngo yambaye umunsi wose ngo nta na kimwe najya n'amakosa. Abashakashatsi barerekanye neza yuko nabyo nyene bishobora gutera indwara ari infection urinaire. Dukwiye kwirinda cyane mu nyambaro ndetse no muri utwo kugira ngo bishobore kudufasha kwama dusukuye, nko kubigeme naho cyangwa ndetse no kubagore, kandi turabagarukako iyo bari mu bihe by'imihango canke bya bihe byabo canke byacu, birasabwe yuko tuya dutambara dukoresha, ari abakoresha ibyo bita amakotex cyangwa tuya dutambara bamesa. Ni byiza yuko bagerageje kubiraba, bavuze yuko bisaba yuko uyambara amasaha 4 yuko ugakoresheje mu kiringo cy'amasaha 4, bigukundiye ugacukura nta kibazo. Navyo nyene ni ibintu bishobora kugukingira wewe umwigeme cyangwe umumama. Okay, ibyo nivyo bintu twashoboye kubona bidushobora kudufasha kwikingira iyi ndwara ya infection urinaire. Hama twagomba kuvuga no ku bantu basanzwe bafise ino ndwara, gerageza buno buryo cyangwe ugabo uje kwa muganga, kuko muganga yaratubwiye yuko hariho infection urinaire, hariho basse na haute.
mu gihe utanguye kubona bidyo bimenyetso muganga yaratubwiye nk'uku kwiyagaza canke ukaguma ushaka kuguma uja gusohora umukoyo ku mwanya biba ku bahungu canke ku bakobwa canke iyo urasohora umukoyo kumva uri kurababara navyo nyene yatubwiye mu gitanguye kubona ivyo bimenyetso nyarukira kwa muganga kugira ngo wiganire muganga ivyo bimenyetso by'iyo ngwara yawe. Hama mu gihe naho wumva ko ushaka kwikingira ikingire kuri bino bintu tuba bariye. Murakoze cyane, ndabashimiye bakunzi ba Burundi Kingdom TV mako murakurikirana kino kiganiro. Kuri microphone mukaba mwari kumwe na Ingabire Cresta, tukaba tubahaye ikazi no mu kiganiro gikurikirana. Nagomba kwibutsa wowe utaragira subscribe, comment ndetse na share ubikore kugira ngo ushishikare kubona ibiganiro byacu ku mwanya. Ciao.